días, hoy, mwaramutse uyu munsi martes kuwa kabiri 3 itariki zitatu de enero de este año z'ukwa mbere muno mwaka wa 2023 saludamos al misionero Miguel turatasha missionnaire Miguel Bermudez Marine bakozi b'Imana na bene data mu bihugu bitandukanye. Estamos acá en el área Turi ngaha mu gice donde están los tanques ubicados ahari amatangisi de reserva de agua. amatangisi yo kubika amazi, Estamos vertiendo este hormigón kandi turiko turamena ino sima duhereye acá este año. ngaha muri uno mwaka kuri uwo munsi w'itariki zitatu z'ukwa mbere. Ku munsi w'ejo twari twateguye ibikorwa byose kugira ngo tumene ino sima uyu munsi, kandi nk'uko mushobora kubibona turi ngaha turiko turasuka ino sima aha muri iki gice c'ibarabara muri kino kibanza ciye Marine Carpa Cathedrale, kandi tuzobandanya hamwe no gutegura ayandi mabara yose asigaye, nuko bityo tugire iki gice c'ino ntambuko y'amabarabara naco nyene tugisozere vuba cane. Turiteze turizigiye ko nk'uko mu myaka yose yamye ari imyaka y'intsinzi ikomeye cyane mu bintu byose byakozwe ku Marine Carpa Cathedrale. Turizigiye ko n'umwe mwaka nawo nyene wowe umwaka w'intsinzi mu bikorwa byose bihwanye n'uduce twose hamwe n'intambuko z'uno mugambi ukomeye, ndetse hamwe n'ibibanza byose byo mu bikorwa c'Imana, umugambi w'Imana, ibihwanye n'iki gihe cya nyuma byose hamwe n'ibihwanye n'uno mwaka wa 2023, aho twizigiye imigisha ikomeye cyane Imana ifise kugira ngo ishitse, ariyo Imana umugambi wayo yamaze uhereye ku visi itararemwa, yaramaze kuyidutegurira twebwe kugira ngo tuyakire. Kandi mu minsi ya Yesu bari abanyamahirwe abari bahari ku munsi wo kuza k'umwana w'umuntu. Natwe turabajya amahirwe cyane kuko twamye tuba uhereye ku ntango y'ugushitswa ko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Twarahamagawe nabona butumwa bukomeye cyane bw'ibuye rikomeze furuka bwa marayika w'umwami Yesu Kristo William So Santiago, kandi twamye tugira turabona kugushitswa kose agate mu ishengero, kandi ubu rero twahawe intambuko ya nyuma, intambuko ikomeye cyane mu zindi ntambuko zose zihuye no gushitswa kukuza kwiwe. Kandi nk'uko hariya babaye abanyamahirwe abari bahari muri ijya minsi, ni n'abanyamahirwe abari mu gihe c'iherezo muri kono kugaragara k'ubwiza kw'Imana hagati mu ishengero ryayo, aho mu intambuko igezemwo, aho ari intambuko yo guhishurirwa inyigisho, ariyo ntambuko irimwo ukwizera ko kunyakurwa. Kandi nk'uko Yesu yavuze ko kuri uwo munsi bazokwipfuza kubona umwe mu minsi y'umwana w'umuntu ntibashobore kuyibona. Ico gituma ari abanyamahirwe abashoboye kubona umunsi w'umwana w'umuntu wisubiyemwo w'iki gihe. Ese Imana yabahezagire, Imana ibarinde, kandi tubandanye dukoresha neza kino gihe c'ubwiza cyane cyo kwitegura kubwo kuragwa umwuzuro kwacu. Mubandanye mugira umunsi wuzuye imigisha myinshi, kandi ese buri gihe mwaguma mudusengera kugira ngo byose bikomeze gukorwa nk'uko biri mu mugambi w'Imana. Imana ibahezagire, Imana ibarinde mwese.